bwakeye umuntu mwicaranye umubwira ati kaze mu mwanya mwiza wo gusangira amajambo y'Imana. Hallelujah. Amen. Rero turagiye gusangira ijambo rivuga ngo kwigishirizwa muri Kristo Yesu. Hallelujah. Kwigishirizwa muri Kristo Yesu. Être instruit, être formé. Hallelujah. Rero abantu b'Imana barakeneye kwigishirizwa muri Kristo. Ntibakeneye kwigishirizwa mu bindi. Ariko uyu Yesu bakiriye bakeneye kwigishirizwa muri we. Hallelujah. Kubera iki? Icyo Imana igomba nuko abantu bari muri Kristo Yesu baba abantu bashobora gusigura ibya Yesu aho bari hose. Hallelujah. Kuko ikitanezera Yesu niga abantu bavuga ko bari muri we mugabo bakaba badashobora kubivuga cyane ngo babisigure. Hallelujah. Mbega wama wumva wovuga ibyakubaye ko? Wama wumva woshinga intahe? No kugera muri vya bihe abantu cyane nawe wumva utovuga, Imana ikeneye kuguma usigura ivyayo. Hallelujah. Ntacyo dushikana mu rwo rugezo atari igihe twigishirijwe mu uwo mwami. Hallelujah. Nico gituma tuza kuganira kw'iri jambo rivuga ngo kwigishirizwa muri Kristo Yesu. Turasoma aha mu chat Paulo yandikiye ishengero ry'Abanyefeso. Shengero ry'Abanyefeso aha ni mu gice ca 4. Aha usomye kuva mu gice ca 4 kuva ku murongo wa 17 gushika ku murongo wa 24. Nico gituma mvuga ibi nkabishingira intahe mu mwami wacu ngo nimube mukigenda nk'uko abanyamahanga bagendera mu bitagira ikimazi byo mu bwenge bwabo. Ivyiyumviro vyabo biri mu mwijima canye mu mwiza, batandukanijwe n'ubugingo buva ku Mana kubwo kutamenya kuri muri bo n'ugukomantara kw'imitima yabo, kandi babaye ibitimbe bishira mu ngeso z'isoni nke, mu gukora ibihumanya by'uburyo bwose bifatanije no kwifuza. Ariko mweho ntimwize Kristo mucyo, namba mwaramwumvise mukigishirizwa muri we, nk'uko ukuri ko muri Kristo Yesu kuri. Kubabwira ku by'ingeso zanyu za kera ngo mwiyambure wa muntu wa kera abozwa no kwifuza k'uruhendo, mu guhinduka abashasha mu mpwemu y'ubwenge bwanyu, mukambara wa muntu musha yaremwe mu ishusho y'Imana mu kugororoka no mu kwera k'ukuri. Hallelujah. Rero aya n'amajambo y'intumwa Paulo. Aho nogaruka na hagati ku murongo wa 20. Aravuga ngo ariko mweho ntimwize Kristo mucyo, namba mwaramwumvise mukigishirizwa muri we. Tubona yuko kuba ari muri Kristo Yesu hari intambuko. Hallelujah. Hari intambuko. Intambuko ya mbere nuko Paulo avuga ati namba mwaramwumvise. Hallelujah. Ngo abantu bari muri Kristo Yesu ntibisanze bakorokeyemwo. Si abantu batowe ngo bamere nk'abaterewe mu kinogo cyane nk'abasunikiwe mu bintu gutyo. Nimba bahagaze neza hari ikintu bazigamye bumvise. Hari amakuru bumvise, hari ubutumwa bumvise, hari ikintu bakiriye muri bo, hari ibanga bafise, hari ikintu baryamanye muri bo. Turirimba tuvuga ngo nukuri muri Yesu turaryamanye ibanga. Nimba byaragenze neza,
nimba udafise izindi ntumbero, nimba utari kurakurikira umugwi cyangwa umuhari, uryamanye ibanga. Hari ikintu wumvise, hari ikintu uryamanye, hari umuco ufise, hari ukuri abandi bobura mugabo wewe ufise. Haleluya. Rero tuvuze kwigishirizwa muri Kristo Yesu, ikintu cya mbere dukuramwo ni ahantu by'ukuri umuntu abwirwa Yesu wari we. Intambuko ya mbere yo kwigishirizwa muri Kristo Yesu ni ahantu ubwirwa amakuru ya Yesu. Agakiza gatangurana n'amakuru ya Yesu, gatangurana n'uwo Yesu ari, uwo ari we. Agakiza gatangurana n'icyo Yesu yakoze. Agakiza ntigatangurana no kwimwesha imishatsi, ntigatangurana no guhindura ijipo, ntigatangurana no guheba kwambara ipantaro. Agakiza ntigatangurana no guheba kunywa inzoga. Agakiza ntigatangurana no guheba kunywa itabi. Agakiza gatangurana no kubwirwa Yesu ari we. Gatangurana no kumva icyo Yesu yakoze ku musaraba i Golgotha. N'ahantu ubwirwa ati erega Yesu ntiyapfuye mu izina ryiwe, yapfuye mu izina ryawe. Haleluya. Nta cyaha yakoze, yapfiriye ibyaha byawe. Erega Yesu burya ntiyatanze ubugingo bwiwe kugira bamuhe imitahe, ntiyatanze ubugingo bwiwe kugira ngo yunguke. Turi mu gihe aho abantu kugira ngo bunguke basheta abagore babo, batanga abana babo, batanga abakunzi, bakamubwira ati tugutumye pastori uzoca utera imbere, ariko je ntuzondonka mu izina rya Yesu. Nduwa Yesu. Haleluya. Yesu ntiyatanze ubuzima bwiwe kugira ngo atere imbere, Yesu yatanze ubugingo bwiwe ku bwawe. Ayo makuru iyo wayemeye mu mutima, niko kwigishwa kwa mbere ko muri Kristo Yesu. N'ahantu wabwiwe inkuru ya Yesu, wabwiwe amakuru ya Yesu, ayemera mu mutima librema, batabimusunikiyemwo, batabimukwegeyemwo, atagahato. Amakuru yumvise akayakira mu mutima. Haleluya. Ngiyi intambuko ya mbere yo kwigishirizwa muri Kristo Yesu. N'ahantu ubwirwa ubutumwa, ukabusigurirwa, ukabwumva, urangije ugafata ingingo yo gusiga ibyaha, ugafata ingingo yo gukurikira Yesu. Haleluya. Rero Imana kubera ibona mu mutima, iyo ibona mu mutima wawe vy'ukuri ko wafashe ingingo, ikugirira imbabazi z'ibyaha byose wakoze. Burya Imana nikugirira imbabazi z'ibyaha byose wakoze kubera wagiye kubwira mwene data kuri mu byaha, cyane ko wagiye kubwira pasiteri kuri mu byaha. Haleluya. Ariko ni Imana ibona mu mutima ikavuga ati vy'ukuri uyu muntu umutima wiwe washingiye kuri Yesu, kandi yafashe ingingo yo kumaramaza. Imana ikugirira imbabazi z'ibyaha byose wakoze. Ikindi, Imana igukura munsi y'ububasha bwa Satani, igukura munsi y'urupfu, ikakwimurira mu nzu yayo, ikakwimurira mu bwami bw'umwana wayo ikunda Kristo Yesu. Hari icyo Imana ikora muri wewe. Haleluya. Dusomye hariya mu cete Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 6. Cete Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 6 ku murongo wa 17 shika ku murongo wa 18. Aravuga ngo ariko Imana ishimwe yuko naho mwari abajabi icyaha, mwumviye mu mitima uburyo bwo kwigishwa mwahawe. Mwumviye mu mitima uburyo bwo kwigishwa mwahawe. Nagakiza ufise nimba atacu ufise mu mutima wanyegejeyo ibanga ugendana, hari icyo Imana ibona mu mutima kugira ngo igukure mu buja bw'icyaha. Haleluya.
bitangurira mu kumvira hehe? Kumvira mu mutima uburyo bwo kwigishwa wahawe. Ubu buryo bwo kwigishwa wahawe n'amakuru ya Yesu, n'ibyabaye kuri Yesu ku bwawe, n'ibyo Yesu yakoze ku bwawe. 18 kandi mwacungwe ngo nimuganzwe n'icyaha, mujakarira kugororoka. Aleluya. Bisigura ngo abantu bigishirijwe muri Kristo Yesu n'abantu bumviye inyigisho ibabwira iby'ubutumwa bwiza. Aba rero si abantu bafashwe ku nguvu, si abantu babisunikiwemwo, ariko n'abantu bamwumviye mu mitima yabo bakumvira ijambo ry'ubutumwa bwiza bonyene bavyishakiye, bumva ko bakeneye guhunga icyaha. Aleluya. Aba rero bagirirwa imbabazi. Yesu ashimwe. Iki nico twokwita mu majambo make gutegwa muri Yesu. Agakiza nakabatewe muri Yesu. Être établi dans la foi en Jésus-Christ. Abatewe mu uwo mwami tugire gutya. Aleluya. Dukomere umwami wacu amashi menshi. Rero mwuyu muntu ushobora kumbaza ati habiki? Twacumvise mwuyu murongo nuko aba bantu ku murongo wa 17 hariya aha mu Baroma gice cya 6 ngo ariko Imana ishimwe yuko naho mwarabagura no bicaha mwumviye mu mitima uburyo bwo kwigishwa mwahawe. 18 kandi mwacunguwe ngo nimuganzwe n'icaha mujakarira ukugororoka. Ikiranga aba bantu n'abaja bo kugororoka. Ikibaranga muri bo banka icaha, muri bo bumvise by'ukuri banse icaha. Burya igipimo cy'umukizwa n'ahatoja kubaza yicaye mu nzu mu cyumba aho ari hose wenyine ashobora kwicira urubanza atawuri umuciriye. Igipimo cy'umuntu yatewe muri Yesu, cy'umuntu yumviye icyo Imana ivuga mu mutima akihana akizera agakurikira Yesu, ntazahige byinshi, uzuhige ko muri wowe wanka icyaha. Uzobura umuntu mwiza Imana yishimiye. Yanka icyaha nico kimuranga. Aleluya. Rero ndashaka kuja ku rwego rwa kabiri rwo kwigishirizwa muri Kristo Yesu. Turabona Paulo ujya murongo twasomye mu Banyefesi igice cya 4 ku murongo wa 20. Ubwa mbere yavuze ko aba bantu hari ikintu batahuye, ngo barumvise baratahura, ngo namba mwaramwumvise. Ariko ikigira kabiri ngo bigishirizwa muri Kristo Yesu, ngo nk'uko kuri ko muri Kristo Yesu kuri. Rero intambuko ya kabiri yo kwigishirizwa muri Kristo Yesu ni intambuko tuyita gute? Ni intambuko ya kabiri yo kwigishirizwa muri Kristo izana guhinduka mu vyiyumviro no kubaho ubuzima bushasha. Transformation izana guhinduka mu vyiyumviro no kubaho uburyo bushasha, uburyo bunyuranye n'abandi bose bo mwisi, uburyo bw'ivyaha, uburyo budahwanye n'ukuri ko muri Kristo Yesu. Aleluya. Ibi tuvyumve birumvikana. Nimba uriya muntu vy'ukuri yemeye mu mutima ivyo yigishijwe bimuhamagarira kwemera ico Yesu yakoze, Imana yamubona ikamugirira ubuntu, ikamugirira imbabazi, ikamukura mu bwami bw'umwiza, ikamwimura mu bwami bw'umwana wayo. Uyu muntu hari ibindi bintu asigaje kandi bikomeye. Hakenewe ko ubuzima bwiwe butangura kumera nk'uko kuri ko muri Kristo Yesu kuri. Iyi ntambuka arayikeneye. Kuko uyu muntu turiko turamuraba ashobora kuba yarakubiswe inkoni nyinshi na se yamuvyaye. Ziracari hehe?
mu mutwe ko tutabivuga ziriyo. Uyu muntu ashobora kuba yarakoroye inda nyinshi, washaka ashobora kuba agifise n'inyota y'ivyeri naho by'ukuri yumva yuko anezerewe ingingo yafashe. Uyu muntu ashobora kuba iruhande yiwe abamusambanya canke abamukurikira bagihari, kandi naho avuye kwakira agakiza baraza gusubira bamurondere. Uyu muntu rero arakeneye kwigishwa, arakeneye kubwirwa ukuri ko muri Kristo Yesu ingene kumeze. Haleluya. Nico gituma tubona Paulo aha ku murongo wa 17 yatangwa ababwira ati nico gituma mvuga ibi nkabishingira intahe mu mwami wacu ngo nimube mukigenda nk'uko abanyamahanga bagenda, ngo bagendera mu bitagira ikimazi byo mu bwenge bwabo, ngo batandukanijwe n'ubuzima cyane n'ubugingo buva ku Mana kubwo kutamenya kuri muri bo. Abo niko abanyamahanga bagenda. Mugabo Paulo arabagabisha, arabakabura. Mu yandi majambo, icyo Imana itanga yakiguhaye. Imana yaguhaye ubugingo, mugabo utabaye maso iriyamuhaye yuko ugenda nk'uko abanyamahanga bagenda. Niyo klendeye Paulo atanga ngaha. Ti rero nimube mukigenda nk'uko abanyamahanga Rero urashobora kubaho ubuzima bunyuranye n'ukuri ko muri Kristo Yesu kandi wahawe ubugingo. Ikibazo kikaba kirihe? Kikaba kiri mu kutamenya. Aho ushishikara kugendera mu kutamenya ko mu bwenge bwawe. Niki gikuraho kutamenya? Niki gikura ivyiyumviro biri mu mwiza by'uwahawe ubugingo? Ni kwigishirizwa muri Kristo Yesu, ni kwicarikwa. Haleluya. Ushaka kumbaza ati mbega n'umudokiteri afise specialite yispecialije, ase diplome ya nyuma, mbega arakeneye kwigishirizwa muri Kristo Yesu? Arabikeneye. Rero twokora nukumufata nk'umukristo akuze, si umukristo akuze. Harige twihenda ku muntu kubera aje yambaye ikoti zimvye akaba afise na malete, yicaye mu kibanza aho ntakurikiranire kuri laptop cyangwa kuri ordinateur. Hari igihe cyo tuvuga ati ujya muntu uri mu mwegezi imbere. Umuntu wese arakeneye guhinduka mu mpwemu y'ubwenge bwiwe. Agakiza yakakiriye nivyo, mugabo hari ibintu biri mu bwenge bwiwe. Haleluya. Kumbure n'umuntu umugabo wiwe yaramutsitaje ntakimukunda, ageraho yasohotse n'urugo. Kumbure n'umwana muvyeyi ntibagihuza. Uko biri kose uyu muntu arakene kugenda nk'uko kuri ko muri Kristo Yesu kuri. Haleluya. Aha rero ni kwigishwa. Ukwigishwa kuzana guhinduka mu vyiyumviro. Haleluya. Nukwigishwa kuzana guhinduka mu vyiyumviro. Kuko hariho risk y'ukubandanya ugenda nk'uko abanyamahanga bagenda kandi wakiriye ubugingo. Kubera iki? Urakeneye kubwirwa ivyo guharira. Wakeneye kubwirwa yuko naho warishe nico cyaha Yesu yagihariye. Nta handi biri mu kwigishirizwa muri Kristo Yesu. Urakeneye kubwirwa yuko naho wahora wiba amafaranga yose aguciye ku ruhande ukayatora, ukeneye kubwirwa ko kwiba atari umugabane wawe. Ukeneye kwigishirizwa muri Kristo Yesu. Urakeneye gufata urugendo rwo guhuza ibiri muri wewe mu mutwe wawe n'ibiri mu mutima. Guhuza ivyo wiyumvira n'ubugingo. Haleluya. Yesu ashimwe.
ndibuka jewe ngikizwa nabaho haruguru mu Gihosha, nari ahantu vy'ukuri ndumva ko nakunze Yesu, mugabo nanisigaje kumaramaza kuri bwa bugwibugwi bwo mwibarabara wasanga turimwo hirya no hino. Aho bambaza ati ukubitiye he? Nkubitiye aha hepfo gatoya, ariko ngiye kwishengero, ndakeneye kwigishwa, ndakeneye kumaramaza. Haleluya. Dukeneye guhuza iki gikorwa cy'umusaraba n'ivyo twiyumvira. Kumbure ko wabwiwe katacu uzovamo, ko wabwiwe katacu uzomara, hari ibintu wakiranyaga kiza muri wewe, bitegezwa kuvayo ukabaho ubuzima buhwanye n'ubwa Kristo Yesu. Haleluya. Ngubwo uburyo bwa kabiri bwo kwigishirizwa muri Kristo Yesu. Rero iyi ntambuko irakomeye cyane. Ni intambuko ya transformation, guhinduka. Kandi iri hinduka rizofata n'urugendo. Si iry'umunsi umwe, si iry'iminsi ibiri, ni iry'ubuzima bwacu bwose. Cette transformation est progressive, irabandanya. N'ahantu tuguma twiga kukuri ko muri Kristo Yesu uko kuri. Haleluya. Nimba uri umugabo ukeneye kwiga kukuri ko muri Kristo Yesu k'umugabo akijijwe. Nimba uri umukenyezi ukeneye kwiga kukuri ko muri Kristo Yesu k'umukenyezi akijijwe. Nugomba kugumuharira n'umukenyezi wawe ngo ejo nije nashashe wewe ni usasa, ejo nije natetse nawe ni uteka. Ni kubaho ukukuri ko muri Kristo Yesu kuri. Haleluya. Ico gituma hano mu ishengo rya MINEVAM Kigobe tuvuga yuko ico tugomba kuba, hashobora kuba hari ibintu vyinshi abantu bagomba kuba, mugabo mwiyerekwa ry'ishengero rya MINEVAM Kigobe harimo yuko tugomba kuba imiryango ikura mu gusana Kristo Yesu. Transformation. Haleluya. Ishengero risaba Kristo batigishijwe ryamana ibibazo. Igitorera inyishu ibibazo biri mu ishengero niko abantu bigishwa. Nitwogwanya urusaku mu ishengero duhagaza tukavuga ati nimuhebe urusaku. Oya, ivyo uravyumva mugabo nimuhebe ntaco gafasha. Ahubwo ukwiye kumenya yuko wewe, haleluya, hari ukuri gufatanye na wewe. Yesu ashimwe. Ubundi bwoko bw'Imana dutegerezwa gushiraho itandukaniro, kuko igihe ukorokeye muri Yesu biciye muri bimwe natanguye mvuga, haca haraho ubuzima bwa kera n'ubuzima bushasha. Si ahantu duce twinjira mu kintu kidafise ingene giteguye. Ejo hari itariki zingahe? Itariki zitanu. Uyu muntu aza kwakira Kristo Yesu umwami n'umukizi uyu munsi itariki 6. Ivyo yabaye mwejo vy'ivyaha duca tuvyita ubuzima bwa kera. Tuvuze ubuzima bwa kera, umuntu akuze wungaha ntace yumva dans les années 80. Ni par rapport yaho wemereye ivya Yesu. Uhereye igihe wakiriye amakuru ya Yesu, usubiye inyuma iminota 10 gato utarabijamwo, ubuzima bwa kera bwabayeho, ubuzima bushasha bwatanguye. Ikibazo gihari nuko dushobora kugira ishengo ry'abantu bameranja vyose. Bamubwira ati tuguhiyeje imvangira. Ivyimwemu ntibivangwa, biravangurwa. Hariho n'umurongo bivuga ko dukwiye kuva vangura. Benshi hano biravanze n'umuceri n'ibiharage n'ibitoki n'icanganyiko n'umushusho. Mbega uwo kubaza ati wo tubwire ivy'ubuzima bwawe bwa kera.
ugaca utubwira n'ivy'ubuzima bwawe bushasha. Kuko Pawulo avuga ati nimube mukigenda nk'uko abanyamahanga bagendera mu bitagira ikimazi cyo mu bwenge bwa. Nongo ikibazo ni ibintu biri hehe? Naha. Ikibazo suka gakiza katabonetse. Imana yatanze. Lo sali c'est un don. Nagakiza Imana itanga utarishe. Wahawe. Mugabo chunga umwansi ni your mindset. Nivyo wiyumvira. Ningene ubona ibintu. Hakenewe abakristo bahinduye ingene babona ibintu. Haleluya. Mbaliza mugenza bati ubona ibintu gute? Ingorane n'ingene tubona ibintu. Bona ibintu mu buryo bushasha. Haleluya. Ico gituma Pawulo yavuze ngo nimwigishirizwa muri Kristo muzohinduka. Kuko ingorane y'abapagani bafise ikibazo, ivyimviro vyabo biri mu mwijima, ariko solution y'uwizeye nuko ivyiyumviro vyiwe bija mu muco, agahinduka mu mpwemu y'ubwenge bwiwe. Haleluya. Yesu ashimwe. Duhinduke mu mpwemu y'ubwenge bwacu. Haleluya. Muri disque dire cyane muri memoire. In your memory hari ibiki? Masturbation zisohoke, kwikinisha bisohoke mu izina rya Yesu. Ishari risohoke mu izina rya Yesu. Ivyo wakore ukiri umwana bisohoke mu izina rya Yesu. Haleluya. Ivyakahise bisohoke mu izina rya Yesu. Ufatane n'ukuri ko muri Kristo Yesu uko kuri. Amacakubiri asohoke mu izina rya Yesu. Ivy'abagabo by'ibiti biturirwa bisohoke mu izina rya Yesu. Ivy'abantu bavuga ngo tuvaha bisohoke mu izina rya Yesu. Wibone nk'umuntu wo muri Kristo Yesu Kristo. Benedat, ishengero ritize ryamana ibibazo, bwa bibazo vyo mu burongozi, bya bibazo by'ubujambo jambo vy'isako, bya bibazo ubu mwishengero n'amasumu yarinjiye. Nta kindi gitorera inyishu ibibazo biri mwishengero atari kwigishirizwa muri Kristo Yesu. Kwigungira ko bikugwaho no kwigishwa, kwikunda, kwibona, kuvuga, kubona abantu ko wigombeye, bikugwaho no kwigishirizwa muri Kristo Yesu. Kugenda nkuko ukuri ko muri Kristo Yesu tugahinduka basha mu mpwemu y'ubwenge bwacu. The renewing of your mind. Umukristo mwiza yahinduye ingene abona. Haleluya. Yahinduye ingene abona. Ubundi aho efe y'ivyagakiza igomba kugaragarira ibice 99 kwijana ni mu vyiyumviro. Ni mu vyiyumviro. Kuko ukwigishwa kuriko kuviza mu vyiyumviro. Haleluya. Mu vyiyumviro. Ico Yesu ashaka ko twiyumvira mu buryo bwa Bibiliya. Kandi hari igihe twe twumva ko abantu bakwiye kwiyumvira mu buryo bwa Bibiliya ari abantu bamwe, abandi twe ntiturimwo. Wewe kumbure hari kuvuga ati ntaco mbuzi, ibintu byose ndabifise, nkene kuguma niyumvira uko jewe ngomba. Shaka kujaho jewe ngomba. Shaka kwambara uko ngomba. Shaka kunywa ivyo ngomba. Shaka kurya ivyo ngomba. Shaka kubaho uko ngomba. Siko bimeze. Tugomba gubaho uko Yesu wenyene agomba. Baba bahambaye n'aboroshe tugomba guhinduka mu vyiyumviro. Baba bato n'abakuze tugomba guhinduka mu vyiyumviro. Abafise impapuro z'imitsindo n'abatazifise tugomba guhinduka mu vyiyumviro, tukaja ku rugezo rumwe muri Kristo Yesu. Haleluya. Dukomere uwo mwami
tubaca amashi menshi. Haleluya. Yesu ashimwe. Ikindi ngomba kuvuga, turashaka kuvuga uburyo bwa gatatu bwo kwigishwa, ari nabwo nca nsozerera ko. N'uburyo butubwira yuko uku kwigishwa, inambuko ya gatatu yo kwigishirizwa muri Kristo Yesu, ni ahantu twigishirizwa mu bihe bigoye ducamwo, dans les souffrances, mu mibabaro, mu bitugoye, mu bigomba kuturengera. Umuntu w'Imana, aleluya, niyigishirizwa mu kumenya Yesu ari we, cyane mu butumwa bwiza, niyigishirizwa mu kwigishwa inyigisho zitandukanye zizana mwihinduka. Umuntu w'Imana, urundi rugezo rukomeye, ari nago rukomeye cyane, ni kwigishirizwa mu bihe. Hamwe mu Barundi bavuga ngo aho umwana arira nyina niyuve. Aha ni hamwe Imana irira, mugabo ni hamwe we urira. Imana irakumva mugabo ikaguma mu gace, mugabo yo irakumva ni sawa, hari intambwe. Haleluya. Irakumva mugabo ikeneye kukwigishiriza mu bihe. Iyi ntambuko turayikeneye, icyo twita être affermi dans la foi, icyo bita gukomera mu kwizera. Kuko uyu muntu naho yigishijwe agahabwa ibyo guhinduka, ingene abona ibintu byose bikaba bishingiye mu kuntu byubake mu kuri ko muri Yesu, uyu muntu teste ya mwisho ni mu bihe, pratique ya formation ni mu bihe, ni mu kwambara ubusa, ni mu kuburara, ni mu kubeshegwa, ni mu kwankwa, ni mwihamwa, ni mu gutukwa, ni mu kubura ibintu bitanduka, ni mu kwirukanwa, ni mu gutabwa, ni mu kabonge, ni mu gahinda, ni mu bintu byose bibabaza. Haleluya. Kwigishirizwa hehe? Kwigishirizwa mu bihe. Hariya usomye mu Baheburayo igice cya 5, Abaheburayo igice cya 5 ku murongo w'indwi, Hébreux 5 verset 7, haravuga ngo ngariko ngo kuko mu minsi yabaye mu mubiri, uwo ni Kristo Yesu, amaze kwinginga no gusenga cyane, yashoboye kumukiza urupfu, atakamba cyane arira, kandi amaze kumvigwa kubwo kuyubaha kwiwe, kandi amaze kumvigwa kubwo kuyubaha kwiwe. Naho yari umwana, ku murongo w'8, yigishwa kumvira Imana n'ivyo yababajwe. Uwo ni Yesu Kristo. Haleluya. Wumva ngo naho yari umwana yigishijwe kumvira Imana niki? N'ivyo yababajwe. Ivyatubabaje nivyo bituma turi cyo turi uyu munsi. Ivyo twahuye navyo nivyo bituma turi cyo turi uyu munsi. Twarigishijwe mu ubwo buryo bwose, ariko tugomba no kwigishirizwa hehe? Mu bitubabaza, mu byo ducamwo. Aha rero bamwe ntitugomba kuhumva. Ico gituma benshi niyo bahuye naha bacavuga ati aha rero sishoboye, ni Imana yonyene. Si Imana yonyene, ni wewe. Kuko niwemere kuja mu vyaha kubera ibihe byahindutse. Niwemere guha umugongo ivy'agakiza kubera ibihe byahindutse. Niwemere kubivamo kubera ibintu byahindutse. Abenshi mu batuzi bashaka kuba barataye ukwizera, ubumvirije benshi uzosanga ari ivyo bahuye navyo. Haleluya. Rero aha
turashobora gusoma mu gice cya kabiri cy'Abikorino igice cya 12, igice cya kabiri cy'Abikorino igice cya 12 ku murongo w'9 n'umurongo wa 10. Ku murongo w'8 ngo kandi kuri ivyo naratakambiye umwami wacu gatatu ngo kimvemwo. Aha ni Pawulo avuga ko yatewe n'igisata kandi aratakamba, yari ingwara, cyari ikibazo kugira kimuvemo. Ku murongo w'9 arambarira ati ubuntu bwanje buraguhagije kuko ubushobozi bwanje buhingurirwa mu ntege nke. Nuko cyane cyane nzonezerwa kwirata intege nke zanje ngo ubushobozi bwa Kristo bunzeko. Haleluya. Abifilipi igice cya 4 murongo wa 11, igice cya 4 murongo wa 11 shika ku murongo wa 12. Philippiens 4 verset 11. Sindabivuze kubw'ubukene kuko nize kubumbwa n'ivyo mfise uko ndi kose, zigucishwa bugufi nzi no kugira umurengera. Mu kintu cyose no muri vyose natiwe ibanga ryo mu byo guhaga no mu byo gusonza no byo mu kugira umurengera no mu byo gukena. Ubundi mu bihe bigoye turasenga cyane kuko twumvise ko na Yesu yasenze. Mugabo hari igihe dusenga ntihagire icyo twumva, n'umuyaga ntihagire ikintu twumva. Ikibazo mbega Imana irahari cyane ntihari? Irahari. Iravyumva cyane ntavyo yumva? Iravyumva. Amezi abaye 3 abaye 6, umwaka urakwiye, urasenga uringinga, ibintu nibihinduka, imyaka ibaye 2, imyaka ibaye 3. Mbega Imana irahari cyane ntihari? Mbega iracari mu rukundo nawe cyane nikiri mu rukundo? Mbega yaraguhevye cyane ntihaguhevye? Ntabwo yaguhevye. Haleluya. Ntabwo yaguhevye. Imana iragomba kugucisha bugufi, igomba kumanuka. Haleluya. Igomba kumanuka ugaca bugufi, ukamenya yuko wewe udakomeye, Imana niyo ikomeye. Igomba kuca bugufi ukamenya ko wewe ntukomeye, ni Imana ikomeye. Kandi Imana itaragucisha bugufi ntigukoresha. Imana itaragucisha bugufi ntigutuma. Rero mu bihe bigoye turigishizwa muri Kristo Yesu kugira ngo Imana ivyure guca bugufi muri twebwe. Haleluya. Imana ivyure guca bugufi muri twebwe. Ahandi Pawulo avuga ati mu ntege nke zanje niho nkomera. Ikindi Imana irashaka yuko tuyimenya. Iyaba dusenga Imana igaca ifyonda ntitwoyimenya. Tumenye ubukuru bwayo, tumenye ubushobozi bwayo. Haleluya. Rero kwigishirizwa muri Kristo Yesu turigira mu bihe. Aha ni ibihe bigukamura mugabo Imana ikabirikira kwigisha. Ibihe bikamera nabi Imana ikabirikira kwigisha. Ariko kubihanganye ibihe bigahinduka mu gihe gikwiriye. Kubatiyanduje ibihe bigahinduka mu gihe gikwiriye. Imana ibahezagire. Rero bene data, kwigishirizwa muri Kristo Yesu ni ahantu mu mitima twemera ukwigishwa kutubwira icyo Yesu yakoze, tukihana tukava mu byaha tukaronka ubugingo. Ariko icya kabiri turakene kwigishirizwa, haleluya, muri Kristo mwihinduka ryo mu vyiyumviro, tukabaho nk'uko kuri ko muri Kristo Yesu kuri. Icya gatatu wigishirizwe mu bihe, nuhunge, ntiwifate nabi, ureke uce bugufi, Imana ikwigisha ubukuru n'ububasha bwayo. Imana ibakomeze, Imana ibahezagire. Turashaka kuvyaguruka, tuvyagurutse. Kohari barashaka kudufasha bagashika hano imbere. Reka uduze ibiganza vyawe.
usenga uvuga ati ndaguhaye icubahiro Yesu. Ndashaka kwambara inkomezi, ndashaka gushikama, ndagomba guhagarara nemye. Uduze ibiganza vyawe. Uduze ibiganza vyawe, ugira ico ubwiye Imana kiva mu mutima wawe. Wereka Imana umutima wawe, uyibwira ati ndasubiye kwatuza akanwa kari wowe mwami n'umukiza w'ubuzima bwanje. Ati uko bisa kose ni wowe mwami, ni wowe mukiza hejuru y'ubuzima bwanje. Reka uduze ibiganza vyawe, usenga ubwira Imana ati Mana ndaciye bugufi. Senga wibwira ati icubahiro cose ni icawe, icubahiro cose ni icawe mwami Yesu. Waritanze ngo mbeho, watanze umubiri wawe kubwanje, ni kubwanje washesha amaraso. Naco natanze, naco nakoze, naco nashizemwo, ni kubw'ubuntu wangiriye, ni kubw'imbabazi, ni kubw'urukundo rwawe mwami. Turaguhaye amashimwe, turaguhaye icubahiro. Uri umwami mwiza, ni wowe munezero wacu, uri ivyizigiro vyacu, uri ubugingo bwacu, uri inkomezi zacu, ni wewe gakiza kacu. Ndakweretse umuntu wese ari hano mwana, ndasengera abariko baratwagwa n'ibihe, ndasengera abariko baratwagwa n'ubuzima bw'ivyaha, ndasengera abibihe biriko biramaramo inkomezi. Ndasenga mwami ngo muri bino bihe vya nyuma uduhe kuzura mpwemu wawe yera, tureke gutwagwa no gusamaguzwa n'ivyo tubona vya kino gihe bidukikuje. Turasenga mwami uduhe ubushizi bw'ubwoba muri bino bihe, tutakane ubushizi bw'amanga muri bino bihe. Turagomba kugenda nk'uko ukuri ko muri wewe kuri ubitwerekeye byose. Uri mwiza, tugukomeye amashi menshi.